Yesu nashimwe. Bakozi b'Imana, shengero ry'Imana, abari mw'isi yose yive kagera bizera umwami wacu Yesu Kristo nk'umucunguzi n'ubugingo w'imishaha yacu. Turabahaye ikaze, turabatumiriye mw'ishengero ryacu rya Fekabuka inama. Turabiteze kandi turabanezerewe ku buryo twizeye ko muzoza kudushigikira. Turafise igikorane citiriwe concert izoba itariki 8 z'ukwa gatatu kandi kizotangura isaha 8 nyene. Muze dushigikire korale nkuru yacu ya hano mw'ishengero rya Kinama. Nukuri batubereye umugisha kandi bazobahezagira, bazobabera umugisha kuko n'abanyamugisha bariko amavuta menshi y'Imana. Natwege iyo bariko baradukorera ngaha turahezagirwa, iyo bariko barakorera Imana mu buryo bwo gutanga ubutumwa bwiza biciye muri izo ndirimbo zabo, ibisigo birahunga, abarozi bagakizwa, amagwara agahunga, ntiworaba n'agahororore. Turabaye ikaze rero kuri iyo tariki, turabizeye ko muzoza kudushigikira. Kaze ku bwinshi, n'abari mu Bushinwa kaze, abari muri Amerika kaze, mu Buhindi kaze, mu Bufaransa no mu Bwongereza kaze, amashengero yose kaze. Tuzobashimira nimwaza kudutera iteka no kudushigikira. Imana ibaheza.